ubu turi miliyoni 12 raba ingene vyifashe ubu projection batwereka tuti mu myaka 30 bizaba bimeze ukuntu kuzoba turiko turabaho gute si bya bini nyene waguma ngaho tutabona na dans 20 dans 30 iyo tuja kandi ibibazo byamaze kutwugariza aka kahise nibi vya 2015 ntidushobora kuguma ibi kahise ni vya 2015 bibamenya bivugwa abantu mengo bariko bararaba nayingwe bitegeza guhera nishiramwe parseme tugize imisi twiyuheza ibintu biri mu gihugu ingorane ziri mu gihugu tubiravye dusanga ni ingorane z'ubutunzi mugabo ni ingorane zifatanganye cyane zamaze kuba nyinshi ku buryo hakenewe kwiyumvira bidasanzwe kugira igihugu cy'u Burundi tugihe intumbero nshasha nico gituma rero twagira dushikirize ico twokwita feuille de route de proposition de plan de relance de redressement économique ni nk'urupapuro rw'inzira ingene twofata inzira ingene twobigenza ubwa mbere hoho turemeza neza ibibazo bihari biboneka cyane kandi bitugarije iduga ry'ibiciro ridasanzwe inflation extreme ubukene buguma bwiyongera kandi ibiciro biriko biraba umurengera nukuba ko ubukene biriko buraba bamwe bita classe moyenne mu Burundi ariko barahera n'uwari umufonctionnaire wese agenda gwa muri bwa bukene bita personne vulnérable donc ico bita classe moyenne no kuvuga abantu bashobora kuba hari benshi moyenne babayeho neza bose bariko baragwa mu bukene hagasigara akagwi k'abantu bo hejuru bitwa ko ari bo bashobora kuba babayeho neza hari kantu ko hejuru ivyo rero bica byerekana ubukene ko buriko burabandana agashomeri mu gwaruka kwihebura rumaja hanze gwiruka hirya no hino mengo gwabuze yova niyo ruja ikibazo c'amadovize kiguma kiboneka cerekana yuko nivyo dukura hanze biguma bibura hariho infrastructure amabarabara canke ibikorwa remezo ingene bimeze urabona ingene vyahako bikorwa nibiriko birakorwa ngo bije mu ngiro bigenda yikwega cyane ico bita lenteur de chantier ziriko zirakorwa hanyuma turavuga tuti none ivyo bibazo ko bigaragara biva mu nzira gute ico tuvuga rero bwa mbere leta yoshiraho imigwi itatu de grande commission ico twitaba expert de haut niveau ubu rero nta bindi byo kuza kuvuga igifaransa ca politique kitafite yo gifati des experts de haut niveau babandi nyene bawunyoye scientifique de haut niveau kugira bige umugwi w'ibibazo bitatu turafite ko tubibona twese ngubu haragezaho inyishu kuko nivyo bigwaye umugwi w'ibibazo vya mbere vyigwa byo kuba n'uwo mugumwe nico twita les préalables ni kuvuga vyangombwa ijanye n'ivyo n'intwaro bitunganije ubwa mbere dutegeza kuraba ingene ibijanye na cohesion aka kahise nibi vya 2015 ntidushobora kuguma ibi kahise ni vya 2015 bibamenya bivugwa abantu mengo bariko bararaba nayingwe bitegeza guhera muri uwo mugwi ikiba kiro kirigwa ni ivyo bago 2015 bashatse bagize gucanke ivya kera bidahera bitegeza gufata intumbero bikanye ikindi kibazo muri uwo mugwi ni nibijanye na espace politique n'ivy'amatora ingene bidasubira guteranya abarundi uko ubu turi mu bukere n'ibikimugabo mu misi zahigimeje kuba amatora mu 2025 ivyo bibazo bitaraba mu nzira tuzosubira tuzadangwa dushihane nibi biriko biravugwa byose dushe bisubira inyuma iki kiteza gutogwa inyishu Burundu espace politique abantu barisanzwe n'ibya politique bashika kuri amatora agenda neza ku buryo abantu bataza kuduteranya bukeye ikigira gatatu ni intumbero kubyijanye n'igiturire na malversation nta giturire na malversation politique nta politique igwanya igiturire kiraba mu Burundi nta yari ngira naho bobizana muri débat boza tukavyerekana nta yari nta nzego ziriko zirakora zibijejwe nta politiki ihari nta bantu bariko barahanwa nta bantu ushobora ko giturira harya wumva hariya ngo ibi vyononekaye vyaboze vyagize gute hariya abantu ngo subiza abandi ngo va mu mabanga bijya ntibijya gusubwanya giturire
kurwanya igiturire birafise n'ingene bitumbera n'abahanwa n'ingene bikurikira. Nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo we waranyuruje subiza gusa ubandanye mabanga aho tuzavuga hari ico bita dysfonctionnement institutionnel. Urabona ko inzego mu gukora zinjiranamwe mu gufata ingingo ugasanga ubushikiranganje ganaka bwafashe ingingo zo mu bundi bushikiranganje hari urabona neza ko hari dysfonctionnement itegeza gutura inyishu. Ingene inzego zikumwese rugarukiriza he, urayoberwa mu stante, urayoberwa mu jije, urayoberwa OPG, urayoberwa ibintu ivyo ni ibintu tubona shaka ijuru vyerekana yuko na leta inzego ziko zirakora umushinga amateka arivanga muri ibi ukabona ko hari ico bita ressources humaines. Nyine abantu bari ko barashi ngo amabanga muri igihugu mbe inzego zifise abantu bafise ubushobozi bungana gute, ubushakashatsi na recherche scientifique, iryo terambere tudafise des maisons, tudafise ibigo bikoragira ubushakashatsi vyemewe muzoboneka gute, kurondera uburyo bwo hanze aya madovize agumabura. Strategie dufise niyi mobilisation des ressources extérieures, strategie dufise yuko imfashanyo injira mu gihugu cy'u Burundi niba tuyikeneye niyi strategie dufise yuko idushaka kwaka amadeni aboneka irihe niye strategie kugira abagwiza tunga bo hanze bashobore kwinjiza imitahe mu Burundi. Dufise strategie ku buryo bije bita partenariat public privé bishobore kwinjiza amahera mu Burundi irihe. Gouvernance budgétaire ivyingene amafaranga ya leta akoreshwa, ingene akontrolwa, ingene abantu bagira hajya vango abantu berekana amatungo imbere yuko baje mu mabanga. Bise gouvernance budgétaire birihe. Hari ibintu bitari ko birakogwa kandi bigaragara. Za Cour des comptes ziriko zikora iki mu kontora amahera ya leta kandi ziko kirakogwa. Nibica birabare bijaye na mentalite yo kwigira mentalite z'abarundi n'umusigine bigenza ibi by'umwanya dusesagura imisi mikuru ya mahama usanga abantu mengo turasamaye kuva kuwa 2030. Ivyo rero uwo mugwi wa mbere tuza kuvyicarira turafise twese nyinshi tubitanga ku mugabo bikafata inumbero burundu. Ubugira kabiri iyo indi ya kabiri nukura none turavyo dufise potentialite niye secteur zo tuzadira croissance mu Burundi dushira imbere. Umwanya mu burimye, umwanya mu butare, umwanya mu tourisme niki amadebara ngo burimye n'ubworozi ngo butare niki twashize imbere. Kimwe cyogarukiriza he ivuga amwe twanze tukemaza yuko Burundi ngene bumeze muzobakuburimye n'ubworozi ariko buzobukura muri ubukene. Igihugu kingana gutya n'abantu bangana gutya n'ubutongo bungana gutya uko ari byo wemeza niko bimeze si kandi niko bimeze kandi n'ubutare bwonyene si buzodukura mu bukene. Ubona bishoboye keje bwarige tuba ubutare buzoza ngo dufise agahiye neje ubundi harabaye icigwa c'umurundi akomeye turi wose ndi kumana ntiyabigarutse ko none biheze twashitse kuki niki kiyo kiraja mu ngiro paraporasi ntiyabivuze ati ubutare si umurundi teza kuja kwa tuti priorité no ni bwiye irihe ku munsi ntibikundana n'ibindi bihugu suko wo wateve tuti nashize imbere education canke service turavye Burundi aho buri muri aka karere ngaba kuguma gutyo ku munsi je ne vois pas ingene byo kugenda canke le rôle des acteurs umwe wese ajejwe iki kugira tubishikeko. Leta ijejwe iki abikora twabajejwe iki leta ari gusangira ikijejwe tuvugiye mu biciro bikanga ibindi kavyinjiramwo bikanga rabi vya anagesa rabi ibintu byose ugasanga ibyitari kujamo ugasanga ibirimo secteur privé ugasanga kumene kirashigikirwa harabade cyo bita definition des acteurs. We leta aho garukiriza nahubwira ibintu bigene neza abagwiza tunga bashaka gukora ibi ama ONG na société civile naho bageza ngaha hama kubyana ya environnement des affaires ishobore kuboneka kandi ibazo dufise abagwiza tunga bangana bito amahera yinjira mu gihugu investment direct étranger zingana gute no kuraba neza ya decentralisation dushaka kugira iravugwa ivyigwa bitwereka aya makomine ajengana amarisoza azogenda ibirihe si politique bijya harabi ikintu scientifique kivuga tuti nimba makomine azaguka mbega amakomine azoronka ubuhe bushobozi ubunye
byizwe neza uravye kugira iyi croissance biri kiraboneka igire icifanye canke dushaka gushika kuri todo croissance ingana gute kugira ubwo bukene bugabanuke byose nta nyishu ibintu byo kuja ku munsi igira gatatu ico bita evaluation des dividendes de développement iyo croissance urondera none iba partage gute uhera he c'est de référence mu statistique dushaka abanyagihugu bafungura kangahe kugira tuve kubabayeho ni iyo reference dufise ni abantu bafungura gute biga bicaye he bameze gute bafise uragira des standard ukavuga ati nizi izi tutaradishikira mu ikomine hehe nato turakora we mu standard ni kanashaka gumaguza gutya zirihe nazo dufise todo pauvre tufatirako nimbi croissance yabonetse tuzoyibona gute mu buzima bw'abanyagihugu uyibona gute umurundi tushaka ko bafunguye umwana afungura kangahe ibyo turabiyembereza ko none uzoba gutyo terambere kuri ko riraza ahandi baragaragaza bakavuga bati twifuza ko kugira uvuye nka equipement pauvreté ya condition de vie ukanavuga tuti mwikomeye nabahe barundi bashobora kuba bakirara ku kirago byose ubifise meme statistique muri commune kavuga ati none ya croissance je ivyo yabikuye mu nzira tureke nivyo nibi rero turavuga tuti todo kuvere tuko turavuga ivy'amadovize ngo turakura ibintu hanze hari ama indicateur ufatira uri kuratubwira ko hari ibitoro canke biko biraza tubwire reserve doshanje muri BRB nyine zingana n'amezi angahe ataraba nk'amezi atatu kiba kikiri igiswahili ukiri munsi y'ukwezi mu ndwi zitatu ivyo bintu uzobironka gute hari ama indicateur taux de couverture des importations par les exportations ingana gute nimba tuvuga ko twateye imbere bibatubwire nko mu mezi atandatu ati kuva muri jamvye ubigeza fako tugaze indicateur abanyagihugu natwe turabirako ivyo bintu maze gutura inyishu aya ma grande commission haca abarejo des états généraux des forces vives abenga babicoce batweretse les états généraux des forces vives aho racatumirwa rero bamwe bose bakunda kuvuga byinshi baze kwiga bumve ngene ibintu bigenda ibindi bihugu ngene bigenda ko muri ama conseil d'expert barajyana expertise y'abantu b'abanyamahanga kubabishiteho kudusumbya ibihugu nka za Taiwan zande bambe za Singapore canke bito ibihugu bito bitera imbere gute n'uburimyi bwabiteje imbere ibihugu buto muri siripepe siko bigenda amatongo ubufise y'ama hegitari bikunda ubu turi miliyoni 12 ndabingene vyifasha projection batwereka tuti imyaka 30 bizaba bimeze ukuntu kuza tuko turabaho gute si bya bintu nyene waguma ngaho tutabana na dan 20 dan 30 iyo tuja kandi yazo byamaze kutwugariza hanyuma rero iyo etage zone de force vivaye hacaba hasoba de grande recommandations zibi hakaba ico bitalo document de vision nationale turabico duhurira ko digisha kudukiza kibaye hacaba appropriation etape cikurikira kiba appropriation gouvernementale igisa kiba cakini kigiye mwitiriwa